aho Yezu yaza, Toma umwe wo muri babandi 12 ariwe bita Didimo ntiyari muri bo. Abandi bigishwa bamubwiye bati twabonye umukama, ababwira ati ntiboneye mu biganza vyiwe intoboro za ya misumari ngo nshire urutoki mu ntoboro za ya misumari n'urushi mu rubavu rwiwe sinzokwemera. Imisi 8 iheze abigishwa basubira guteranira muri nyanzu na Toma bari kumwe. Yezu araza, inzugi zugaye, ahagarara hagati muri bo ati nimugira amahoro. Hanyuma abwira Toma ati shira urutoke ngaha, ngibi ibiganza vyanje, zana urushi rwawe kandi urushire mu rubavu rwanje, ureke rero kuba ikigaba ariko wemere. Toma amwishura ati mukama wanje mana yanje. Yezu nawe amusubiza ati ewe Toma, wemeye kuko umbonye. Hahiriwe abazokwemera ataco barinze kubona. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tuzirikana aya majambo y'Imana, tuyerekeza na cane cane ku buzima bw'uyu mweranda. Dufatira ku buzima bw'uyu mweranda turiko turibuka uyu munsi, Toma umutumwa. Toma umutumwa no kumutandukanya n'undi Toma w'Akwino, yarasanzwe ari umuhinga mu vy'Imana. Mu misiri imbere tuzokumva ibiganiro vyinshi bidufasha kugaruka mbere no kunyigisho za Toma w'Akwino. Abapatiri b'abadominikani basanzwe bamwisunga gose, bazoza baraduha rimwe mu kwezi. Ariko nagomba nibutse yuko uyu munsi turiko rero twibuka Toma umutumwa muri bamwe 12. Muti inyigisho nyamukuru tumukurako niyihe? Ubwa mbere nuko uko tumubona tumuhimbaza uyu munsi siko yamye. Yaragize nawe nyene urugendo rukomeye gukwemera. Nubwo rugendo gukwemera twese ducamwo. Urugendo rushobora kutoroha, harabusanga umenga ruroroha, n'abandi usanga rutoroha. Harabusanga baravukiye ahantu hatuma rubangukirwa, mu bavyeyi basenga, abavyeyi bakunda Imana, kuko burya hajya ibintu kandi turabihanahana. Ugasanga umenga hariho bamwe bakuriye ahantu mu bantu b'abakristu, aho ushobora gusanga abandi bakuriye mu bintu vy'ubupfumu, bakuriye mu bintu vy'amangetengete, ugaca usanga ukwemera ntikoroshe kugabana. Ubwo bucuti bwiza n'Imana ntibubanguka. Toma kandi nk'abandi bigishwa bose arafise ukungene yari yakurikiye Yezu Kristo. Yezu aramutora amufise ko umugambi wo kumugira umukunzi we wa hafi, mbere azocako kugira ngo ashinge umuryango wabiwe. Ariko kandi na Toma mu gukurikira Yezu hariho umugambi afise kuri Yezu. Hariho umugambi afise kuri Yezu. Aha twese umukama yoza akadutwara kutubonanya, akakubwira ati mbwira heyema wewe icyo unshakako, icyo unyitezeko. Twamubwira ibintu vyinshi. Hari uwaje ashaka amwiteze kwiki, hari umukurikira amwiteze kwiki, kandi vyose usanga umenga twese tumukurikira kuko tugira tuti natwe tubonereho. Naba bihebeye Imana na twebwe twihebeye Imana tugira ngo twitwaza ngo twatoranye ubworo ubuwe. Ijuru n'ubworo. Ijuru s'ubworo, ijuru irahambaye n'ubutunzi bukomeye cyane. Twese twama dushaka gukira. Ninde adashaka gukira? Wamusanga ico kirahari.
kumererwa neza, cyane cyane kugira kazoza gakomeye mu Mana, gashinze mu Mana, n'imiburiburi basi kuzotorana ubuzima budahera. Iyo si inyungu ikomeye? Ni inyungu ikomeye cyane. Ntihaze hagira ati rero hari umuntu yoba akurikira Yezu nk'uko umwe ngo de façon totalement désintéressée. None motivation uyikura he? Oya, twese turi intéressé, mugabo inzira ducamwo kugira ngo dushikire cet intérêt, kugira ngo dushikire ico cyifuzo, dushike kuri iyo vision dushaka y'ubuzima bwacu, inzira tujana kenshi niho hagoye. Ugaca usanga rero inzira rero tujana kugira ngo dushikire ya shusho nziza dushaka y'ubuhigwe bwacu, wa mugambi natwe dufise kuri Yesu, tugira tuti ibyo tugukurikira byose turashaka ibi, nawe ugasanga agira ati ibyo munkurikira byose nanjye ndagushaka kwibi, ndagushaka uku. Ugaca usanga rero ni inzira y'ubuzima yo kugenda turakonfronta, tunywanisha, mbere ukamenga ni no kunyinyana. Muramaze kumva ngo intambara Yakobo yagwanye n'Imana, sivyo? Muramaze kuyisoma muri Bibiliya, gushika ngo hashaka kwa kunanira Imana ikabona ko bugiye guca, bigacimukora ku mutsi, amanyama agacahera, agacagamburuka, hanyuma igacimuhezagira. Wamusanga umenga rero urugendo rw'ubuzima bwacu ni nk'iyo ntambara kumwe n'Imana, kugira ngo dutebe tuva ku by'iwacu twinjire mu by'Imana. Rimukamenga uravyumvise urinjiye, mugabo ukaguma ugomba gukwega kandi ku by'iwawe. Hari igihe ugira amahirwe ugasanga ibyifuzo byawe birahuye n'ivy'Imana, bigaca vyoroha, inzira ikaba nk'uko umenga n'umuharuro. N'ahandi usanga umenga urategerezwa kugwana n'Imana, atari ukugwanya Imana, oya, mukagwana n'Imana kugira ngo itebe ikwinjiza mu ntumbero yayo. Ukabona ingene nka Yezu mu vyipfuzo yarafise ku batumwa biwe, n'abatumwa ibyo bari bamufise ko yagwanye nabi imyaka 3 yose, bigasaba yuko arungika mutima mweranda akabakora kuri wa mutsi, bagateba bakumva bati ubu rero turumvise neza, turatahuye neza, turinjiye by'ukuri mu mugambi w'Imana, turinjiye mu kuri by'ukuri tugenewe muri iyi si, muri ubu buzima. Ni intambara rero y'ukwemera. Hariho bamwe inyaruka n'abandi teba, izoza kuranguka neza mbere bariko baracikana. Hari ubona yuko irangutse acikanye, kumwe kwa Cagisuma Disimasi ku musaraba, ba Disimasi bubahwe. Mugabo umwe wese urukundo rw'Imana rukamugumako, rukaguma rumukurikirana. Naco gituma umwe n'uwundi tukamenya kwakira umuhamagaro wacu, tukamenya kwakira inzira yacu, ariko kandi twubaha iy'uwundi. Ko kenshi turafise ayo mageragezwa yuko izo nyoshambi z'uko nimba jewe mezuku, ugaca usanga ashaka yuko n'abandi baca bameruko. Ukamenga umuntu burya agwana n'ibintu byinshi, akagwana kugira ngo yinjire mu ntumbero y'Imana, akagwana no kugira ngo ave mu ntumbero yiwe ashobore kwinywanisha n'Imana. Mugasanga abandi baramufise ko nabonye uko ngene bamushaka, Jone sinto ko turaganira n'umuntu umwigema agira ati jewe abantu barandembeje, iyi societe yacu iragoye kubaho, umenga nta muntu w'umwigeme yoba épanoui, akaba dans son bonheur, akaba dans sa vie réussie atari kumwe n'umugabo. Umenga umugabo c'est un obsolete ku mugore. Byahimba rero gacu usanga gira bati basi pfumutere ku mwana ngaho, mugabo ibyo byose namara kubijamwe baraguta bakigira, ugasigara urawuta wenyine.
niwabigira bigire kuko wumva kuri kurinjira mu muhamagaro wawe n'Imana. Kuko impera n'imperuka abo bose baragenda, ugasigarana na ingingo kimwe. Mpora mwumva ijambo ry'Imana rivuga alliance wagiraniye n'Imana, ubucuti bukomeye, ijambo rikomeye rimeze nk'ipfundo ry'ubuzima bwawe, rimeze nk'ipfundo ry'ubuzima bwawe. Ugasanga ari umuntu aragwana n'ibintu byinshi kugira ngo atebe by'ukuri ubwa mbere wenyene yumva ko yirekuriye. Hari ikintu ababikira barabagira abihaye Imana n'abafurera ngo kwirundura, hamubwira uti ubuzima bwanje bwose n'ubu, mukama genza uko ushaka. Toma nawe rero niko kuko kumwe n'abandi batumwa muribuka cagihe Yezu atanguye kubabwira ati turaduzi Yerusalemu, bose bagaca batangura kuniganira ibibanza, ninda zobicegera cakangahe kandi bakaryana gose, gushika naho Yezu yateba akajamwo akabahumuza. Ntimurategera ivyo ndabasaba, yaho nshaka kubashikana. Ariko kandi nkuko tubibona, Toma rero arafise igikomere kidasanzwe cyo mu bucuti bwiwe n'Imana. Igikomere twese wamusanga menga turafise mu buzima, igikomere cy'ukwemera, la blessure de la foi. Hamwe bishika ugashobora gusanga mu bintu bimwe bikomeye by'intumbero wahaye ubuzima bwawe, by'ishusho wahaye ubuzima bwawe, icyo ushaka kuba, aho ushaka gushika, uko ushaka kumera, ugasanga ibintu mu buzima ntivyagiye biraza uko bishaka, kandi warasenze, waravuze ibisabisho, ukamenga ntiwishuwe, wari ufise ambition. Je nkabo ndabona nk'igihe nari mu seminari ngomba kuba patiri, nari mfise uko nicapurira uko ubupatiri bwanje nshaka ko bugenda, ariko suru nta na kimwe caje, nta na kimwe. Kuko hajya iyo mwumvise dusabira abadiyakoni baba barimwo umunigano w'ibintu byinshi, w'umupatiri bashaka kuba, no kubasabira cyane kugira ngo Imana ibahinduriye ntibakomereke ngo bavunike bagirire. Ajya amanominasiyo ya mbere baronka arakomeye kuri bari mu isigura ikomeye cyane, n'imibano ya mbere ababihebeye Imana bose. Iyo mwumvise babwiye ikintu ca nomination kuri bo ni ikintu gikomeye. Nk'ubu bo bapima amatemperature usanga akaze gusa, kuko hari ingingo ku buzima bwabo. Hari ingingo ku buzima bwabo. Tugarutse kuri Toma rero, Toma ukabona nawe ico gikomeye yakomeretse. Niki twumvise rero kimutuma aca abagipinga, akadadarara muri we, akaja kwinyegeza mu bwenge bwiwe no mu bushobozi bw'umuntu. Hari igihe twumva yuko umenga turahemukiwe canke turi mu bitero, tugaca twinjiramwo tukinyegeza mu kintu c'ukungene twishaka, kumwe bavuga mu Gifaransa contre vents et marées. Umuntu wamusanga umenga ni gishirira, canke umuntu wamusanga umenga yarahiye, ntushobora no kumutakina na gatonya, aca kumijurira hariya. Umuntu wamusanga umenga aravuvye. Kwa musaba Imana ntimuze muhure n'umupati canke uhihaye Imana ameze gutyo, ko muca mwicuza igituma mwaziye muri ino si y'abazima. Umuntu ushobora gusanga yarabaye desu, yarakomeretse cyane mu muhamagaro wiwe, biragoye. Ni nk'uko kwa Toma, bose barabonye umukama bakamubwira bati twaramubonye ni muzima, banezerewe. Cagira ati mwe mumfata ko ndi kijuju, mufata je ko ntinze, muraza amadiplome naronse, je suis un grand professeur d'université. Hari gusanga bene abo benshi kibagwiriyemwe abantu baziromenyetso, mugabo ariko baragabanuka.
jewe n'amarosheshe nagize mwibaza ko ashobora kwemera ibintu nk'ivyo qu'est-ce que vous me prenez pour qui? Akabanza akakubiza icuya yatabidemonse uko ivyo bintu ari ibintu d'autre du psychologisme d'ibiki, akakwereka yuko gushika naho nawewe ushobora gusanga wakwa gukekeranya kuriho. Kibazo tubwo si guje ndiho vy'ukuri. Murazi mu philosophe yitwa Descartes, je pense donc je suis. Kuburyo utangura no kwiyumvira est-ce que je suis réellement canke ndi mu ndoto ko mbaho ariko ntariho. Umuntu ashobora kugushira kugukekeranya muri wewe gushikaho ukekeranya kuriho, kuri muzima kuhumeka. Wavuga uti ndi n'ikijiji. Toma ageze ngaho hantu yara kuko iki gikomere kirafise aho kiva. Ubwa mbere kuko ngene nawe nyene yakurikiye Yezu, n'umuntu ashaka gukira nk'abantu bo mu gihe ciwe. Arashaka igiti, arashaka ikinomination ca president. Umunsi mpamvu aya manomination duhana ku ma WhatsApp, ngo baramoye nawe arye. Tangura kubona ingene azoca yubaka inzu, zoro nk'imodoka nziza, zoro nk'itonga docagura. Mbe uhageze he mukabezi? Sinzi hariya hirya na hariya hirya. Abantu bose uyu munsi aronse nomination tubona ko ari ivyo. Iyo bishitseho nabishikiye urukomere rukomeye cyane rukinjira mu kwiyumvira ubuzima bwiwe, mu kimwe twita mentalite, mindset, kandi kikamukoresha atabizi. Toma nawe nyine yakurikiye umukama gutyo, mukama nzenda hamuna yakurikiye umukama no mwiga matambwe ugira imyaka 30, mukama utamaye umugabo karambanye kagera ku 41 menopause iraje karabaye, sanga bisuru komere rukudasanzwe ko bunumenga Imana yaramuhemukiye. Icitwa iteka kubigeme muri societe y'uyu munsi ntiyakimuhaye, canke n'umusore vyanse ko yuba. Ibi bintu twese tugira tuti nivyo ducapuramwo umuntu ari heisi witeka. Si vyo gukengera, ni ibintu bikomeye bikora ku buzima bwacu. Umuhamagaro w'Imana uraza no ngaho ukahakora ko kugira ngo uhagukize, uhakuvure, ugutambutse, ugushikane kukumva uti urafise ikibanza mu mutima w'Imana. Handi cyumva umenga muri ubu buzima ntacubereyeho, nta kibanza ufise, ugaca usanga ingufu zo ziko ziragutakarana, ubuzima buriko burakononekarana, nta kikuryohera, nta motivation, nta ushobora kugira neza, nta ushobora guteza imbere, byose bigapfa bigasanzara. Igikomere cy'ukwemera gikora ku buzima bwacu. Ico gikomere kandi kirafatiye ukindi kintu gikomeye Toma yigeze kubamwo. Toma anyi Yezu atanguye kubabwira ati tudugi Yerusalemu tugende kuraba Lazaro. Abandi batumwa bakagira bati wowe ubuheruka bahatse kukurya inyama mbisi urasubiyeyo. Yezu akababwira ati akacabwira amajambo rimwe batumva na gato, bagiye kuyumva mu nyuma ati nimuhaguruke tugende. Toma bose batinya agaca babwira ati muraza kwisoma mu nzira twandikiwe na Yohani mugabane 11 ku murongo wa 16. Acara mobiliza abandi ati kumwe tubigira muri Mariato, mobiliza abandi ati haguruka tugende kumugwa inyuma. Mumva niwe hagurukije abandi. Hanyuma ageze hariya ati ngira ngo ko ari je nabamobilije, niyagifata nije azoca gihiye igiti ca mbere nije nabamuzaniye. Hano murabona bashobora kuza gukora ubutumwa kazona abandi barabakomerekeje nk'ahantu be nawe, ukabona nyororomba agenda akabita akabiheba kuko yakomerekejwe n'ico yumvise kuri uyu canke ico yabonye kuri uyu. Igikomere kikinjira akumva umenga arabaye déçu, yarajazanye urukundo rwinshi. Toma afise urukundo rwinshi hagurukijemwe abandi, hanyuma ashitse hariya bakamubamba. Na rero mwumva bimugora kumva ingene yosubira gukurikira Yezu. Yezu arazi ko hari ahantu yakomeretse adashobora kwikura. Abo bantu mubona babaye babipinga mu vy'Imana, ntimuje kubahamagara ko imituragaro y'Imana
kubafata kw'ama autorite yandi, basabira umukama bagendere nk'uku kwa Toma. Kandi umukama aramenya ingene agendera umuntu akamugabira inema y'ukwemera. Toma mu bisanzwe si umuntu mubi, ahubwo kandi ni n'umuntu atagendera ku bishobisho, ku gakuku. Rimwe rimwe birafasha kugira ngo umuntu ntasange yajanye n'abaja bose, aba bose basigaye bari mu masekte mbere bapfumuza ibintu vy'Imana, gasanga yaguye mu minwe y'ibindi bintu, ahubwo rero vyica ubuzima bw'umuntu, vyica ubuzima bw'umuntu. Toma hari ikintu camutabaye, tugire Kristo. Ni waba deshi waruje gukora ubutumwa mw'iradiyo, warugiye kugira gukurikira Yezu Kristo canke kuriya, canke wari mu muharuyu, canke wari mu muryango w'abeye Imana uku, canke wari patiruku, canke wari iki sinzi uku, ntutu umuryango. Toma naho yari gipinga, hageze ko abandi bahurira mu muryango nka yanwayo ya mbere y'abatumwa, aremera naho atavyumva, araza akagira ati reka mbane n'abandi aho abandi bageze. Biradushikira ugasanga twese menga agapfungu karaciye mu buzima bwacu, ariko tukagaruka mu muryango, igisabisho c'umuryango kikaduterura, kikadutwara, kikadufasha, ugasanga urasubiye guhurira na Yezu mu muryango. Toma si wa wundi bigora agaca agenda akaja kure y'umuryango, agata umuryango. Hagiye umuntu utanguye kubona umenga arataye umuryango, canke ari mu muryango mugabo yiyugaranye mu bujenyene butagira izina, hari ikintu gikomeye kiba kiriko kirapfa muri we. Araza mu bandi akagira ati reka nje gufashanya n'abandi, ko bambwira ngo barabonye umukama, reka basi ngende shike ndabi vyari vyo. Yezu agacaza, kandi ukabona yuko aziye Toma, ko acashika muhamagara ati ingo erega hajya wigira gipingo harira nakubona twari kumwe. Hamwe ubuzima butunanira tukumva umenga ducitse ikindi kintu, umukamara kubona. Twese hari ahantu usanga rero dusa na Toma. Nico gituma ngaha ngo bamutazira Didimo. Didimo no kuvuga ihasa. Toma ni ihasa ryanje, ni ihasa ryawe, hamwe twese dukomereka mu kwemera. Wari witeze ibi, warasabiye ibi, mugabo gasanga Imana ibigize ukundi. Umukama akagira ati rero ruhuka, ntiwemere kuko gusa ubonye canke wumvise ibitangaro, ibitangaziki canke oya, emera kuko wizigiye ijambo ryanje, wizigiye ijambo nasigaranye umuryango wanje. Abo bose bakumenyesha ko bahuye na Yezu, nabakubwira bati nawe we murafise ingene mushobora guhura ukwi wawe, ni kimenyamenya. Yezu akamubwira ati wowe wemeye kukubonye, ati mugabo hahirwa abazokwemera batarinze kubona, ni mwebwe, nimwama mwamubonye n'amaso yanyu, mugabo mukagira muti aratubona, arambona. Hindukiza ibintu, ntiwamushaka kubona, niyashima kukwereka urakenguruka, atakweretse ahubwo ibwira uti igikuru nuko we ambona. Nutumva neza ugira uti igikuru nuko anyumva. Shingira kuri we, ntushingire gusa kuri wewe, ariko kandi niwumva bikunaniye, pfuma wizigira umuryango w'abakristo, ugufashe, ugutware, ugutambutse, ugushigikire, kuko umuryango w'abakristo ni Yezu abandanya gukoreramwo muri ivyo vyiza vyose bikomoka ku Mana. Natwe umukama aze aduhe ukutumwakira mu mubiri wiwe, wa mubiri wakomeretse mu nguma ziwe, tumusaba dukize ibikomere vy'amadeception twagiye turabona mu buzima. Kandi ugasanga birakoze, nogira ni kuri trajectoire y'ubuzima bwacu, kuko ngene twiha vision y'ubuzima bwacu, kuko ngene dufise akanyamuneza na motivation vy'ukubaho ubuzima bwacu.
hahiriwe abemera bataco barinze kubona, naho utamubona arakubona. Niwamwakira ukamubwira uti nanje uku wahaye Toma gakora ku nguma zawe, ndakwakiriye umubiri wanje, nkizi iki gikomere gituma mbihigwa no kubaho kwanje, gituma umenga sinumva neza ico mbereyeho muri ubu buzima. Amen.